Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze wobandanye kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ry'icumi na gatatu z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Uburundi ni igihugu kiri ku rutonde rw'ibihugu bisinzikajwe n'igiturire kw'isi. Hahimbajwe umunsi wahariwe kurwanya igiturire muri Afurika kuri uwu wa 11 Mukakaro 2023. Nta ntambwe ziboneka ziraterwa ku bwa Oricome, ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta mu Burundi. Inzego za leta zitegerezwa kumenya ingaruka mbi z'igiturire hanyuma zifate ingingo zikenewe kugira ngo zikigwanye. Uko akaba ariko vyatangajwe n'uwurongoye iryo shirahamwe rya kera rijejwe kurwanya igiturire mu Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa kabiri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, umukuru w'iryo shirahamwe rigwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricome yamenyesheje ko Uburundi bubandanya bumanuka kuva mu mwaka w'2005 n'ubwo haheze imyaka 20 leta y'Uburundi ishize umukono ku masezerano yo kurwanya igiturire. Ibihugu 40 muri Afurika nivyo vyateye umukono ku masezerano yo kurwanya ibiturire vy'i Maputo muri Mozambique. Gabriel Rufyiri akaba avuga ko umusaruro utari mwiza mu Burundi cane cane. Kuva mu mwaka w'2005 umwaka CNDD-FDD ishika ku butegetsi gushika uwu munsi, Uburundi bubandanya gusubira inyuma ku bw'ibimenyetso vya Transparency International. Mu mwaka w'2005 Uburundi bwari mu kibanza c'130 ku bihugu hafi 167 n'amanota 23 kw'ijana. Mu mwaka w'2022 igihugu cari mu kibanza c'171 n'amanota 17 kw'ijana. Uko akaba ariko yatangaje. Ku bw'urongoye Oricome, amabategekanywa n'amasezerano ya Afurika yo kurwanya igiturire yarabaye aya misi yose muri Afurika. Novuga nko gutunga vyihuse ariko kandi n'ukwonona amafaranga. Dusaba abajejwe intwaro kubahiriza amategeko y'ibitajanye. Uko akaba ariko yashimangiye. Ingaruka z'igiturire ku bwa Gabriel Rufyiri ni nyinshi: akajagari mu gihugu, ukwikunda ku bakozi ba leta, ivyo bigaca bibangamira iterambere mu vy'ubutunzi. Kubw'uwo munyamashirahamwe hatagihindutse hazobaho umwiheburo mu runganwe rwa kazoza. Mu gihugu ibimenyeshamakuru bitarekuriwe kuronka amakuru yose anyegeje ibiturire nk'uko vyavuzwe na Oricome. Twasaba ko haba umuco mw'ikoreshwa ry'amatungo ya leta. Niko bibonwa n'umukuru w'iryo shirahamwe. Ikiboneka ku bwa Rufyiri nuko igiturire kigisinzikaje abanyafurika muri rusangi ndetse n'Uburundi budasigaye inyuma, ari naco gituma bikenewe ko hasubirwamwo ibice bimwe bimwe vy'igihugu. Kubwiwe ni ngombwa guhakaza abategetsi bafise ubuntu, gusubiramwo itangwa ry'amasoko, hagatandukanywa ubutegetsi. Uburundi, Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo na Sudani y'Epfo ni ibihugu bitatu bigize uruhome rw'ubutunzi muri EAC, bikaba biri mu bihugu 10 bivugwamwo ibiturire gusumvya ibindi kw'isi. U Rwanda ruri ku rutonde rw'ibihugu vyigenza neza ku bw'icegeranyo ca Transparency International. Kubw'umurwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU uraba ubutunzi muri Afurika, ibiturire bituma umugabane wa Afurika utakaza amamiliyaridi 148 y'amadolari ku mwaka. Nayo mu bindi kandi, kubetinga n'izindi nkino z'igihamana bigiye kugira amategeko y'igihugu abigenga. Nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'inama shikiranganji yabaye mu ndwi iheze, inkino zo kubetinga zigiye gutunganywa ukundi gushasha. Umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye akaba amenyesha ko ubushikiranganji bw'ubudandaji bugiye gutanguza umugambi w'igihugu wo gutunganya inkino zo kurushanya umugisha, Politique Nationale des Jeux de Hasard n'ingene izoshirwa mu ngiro.
Prosper Nahorwamiye akaba agira ati uwo mugambi ufise intumbero yo guteza imbere izo nkino kugira ziterere mu iterambere ry'igihugu. Akaba avuga ko uwo mugambi ufise ikiringo co kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, kubera ko ico gihe amasezerano y'amashirahamwe akorera muri ico gisata azoba arangije ikiringo cayo. Muri uwo mugambi ishirahamwe Rona rizohagarika kudandaza kandi rizohinduka ikigo co gukurikirana no kugenzura amashirahamwe azoba akorera muri ico gisata Agence de Régulation des Jeux de Hasard. Inama nshikiranganji yaremeje uwo mugambi w'igihugu ariko yasavye ko hoba ivyo kongerwamwo. Ngibi bimwe mu bintu inama nshikiranganji yasavye ko vyoja muri uyo mugambi. Ica mbere nta shirahamwe rirekuriwe kwegeranya amafaranga ritatumwe na leta. Ica kabiri nta nkino zizobera mu makaritiye abamwo abantu b'amikoro make. Ikigira gatatu, igice kinini c'amahera yegeranwa muri ico gisata hazokwinjira mu kigega ca leta. Ica kane, amashirahamwe atunganya izo nkino hazoba arimwo abanyamitahe b'abarundi. Ese wowe udukurikirana ngaha kuri ino mboneshakure, ayo mategeko uyavuze ko iki? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo muri Rucuru umutekano muke uguma wiyongera muri Groupema ya Busanza. Abanyagihugu bo muri Groupema ya Busanza muri sheferi ya Bwisha teritwari ya Rucuru muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo baridoga ko ubukozi bw'ikibi buguma bwiyongera muri iyi minsi mu bice bimwe bimwe vyibonekezamwo abagwanyi ba M23 n'imirwi yo muri ico gihugu. Amasoko atandukanye akaba amenyesha ko ukwibonekeza kw'izo mpande zibiri zitavuga rumwe bituma umutekano muke uguma wibonekeza muri ubwo buce. Ku bw'amasoko ari ngaho nyene, imishamirano hagati ya M23 n'imirwi yitwaje ibigwanisho hamwe n'imirwi y'urwaruka bimaze kuba ivya misi yose. Bamwe mu banyagihugu barata izabo bagahungira muri Uganda, abandi nabo bakaja i Rucuru kumugwa mu gisagara. Dufatiye kuri abo banyagihugu bagenda, haraheze amezi atari make ibikorwa bijanye n'ubutunzi bihagaze. Ikindi, ibice nka Rufashari, Kayitoreya, Cangwi, Kitagoma na Kavugizo biravugwamwo ubusuma bw'ibintu, inyuruzwa ry'abantu, bakavuga ko bibagiwe na leta ya Kongo. Uko akaba ariko abateshejwe izabo bidoga. Abo bateshejwe izabo baba ku nkengera y'urubibe rwa Kongo na Uganda, bakaba basaba ko abategetsi babijejwe babifata mu minwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri ivyo bice vy'intara ya Nord Kivu. Nayo mu yariko aravurwa mu gihugu c'Ubuganda muri Nakivale nuko ngo impunzi zibayeho nabi kandi n'ubusuma buguma bwiyongera. Haribonekeza ubusuma uko bukeye uko bwije mw'ikambi ya Nakivale mu Buganda. Ibifungurwa, ibikoresho vyo mu nzu n'ivyo gukinjika birakarirwa kurusha. Abanyagihugu bakaba bavuga ko ubwo busuma butumwa n'ubukene burengeje. Ubusuma bwibonekeza mu mazu hakibwa ibifungurwa bitetse canke bibisi biri mu nzu mu bubiko, imatera, ibikoresho vyo mu gikoni nk'amasahani, amasafuriya n'amasahani, badasize inyuma impuzu, baramena n'amabutiki nk'uko bisigurwa n'impunzi. Ibirwati bikarirwa ni Kashojwa B, New Hope na Kabanza nk'uko babandanya babivuga. Bamwe bamara iminsi myinshi mu busho bw'igipolisi bagirizwa ivyaha bisanzwe nko kwiba ibifungurwa bitetse canke bagaha ibiturire abapolisi. Bikavugwa n'abarongoye abandi basigura ko iyo nyifato itumwa n'ubukene hamwe n'ubuzima buzimvye mw'ikambi. Ubu benshi mu mpunzi ntibakironka imfashanyo y'amafaranga uretse ko n'ibifungurwa baronka vyagabanutse. Tukaba twiteze ko biyangara. Uko akaba ariko bavuga. Bongera ko vyunyurwa n'ukuntu umwimbu utagenze neza kubera ko imvura yaguye nabi mu karere ka Isingiro karimwo ikambi ya Nakivale. Impunzi zikaba zisaba HCR na leta y'Ubuganda gusubira kubaha amafaranga bose no kwongereza ibifungurwa bahabwa
buri kwezi canke babafashe mu bikorwa vyo kwiyungunganya kugira ngo bibesheho. Uko akaba ariko basaba. Ayo mashirahamwe mpuzamakungu nta na kimwe abemerera, bakavuga ko ata buryo bw'amafaranga buriho. Na Kivale womenya ko irimwo impunzi zirenga ibihumbi 140, Abarundi bakaba barenga ibihumbi 33.